impene 150 nizo zashikirijwe kuri wa kabiri igenekerezo rya 24 Kigarama 2024 imiryango y'abatwa 50 iba ku mutumba wa Rukoba Izege muri komine ya Gitega bice ku mugambi wa Ninziza Anita Keria Miss Queen ingoma 2024 yataziriye umuryango mwiza Burundi bwiza ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu Zakat Foundation of America. Umuryango umwe wose ukaba waronkejwe impene zitatu zibiri zivyara n'isuguru. Ku ruhande rwa Miss ingoma 2024 nabo bari kumwe bamufashije muri uwo mugambi kugira ngo izo mpene ziboneke, bavuze ko baje gushigikira iyo miryango kugira ngo nabo bashobore kugendera ku murindi umwe n'abandi mwihangiro ryo gushikira imbona kazoza y'igihugu. Ku bwabo bifuza ko iyo miryango yotera imbere ndetse bagategerezwa gukora kugira ngo berekane ivyo bashoboye. Mutantera wa komine Gitega Jacques Nduwimana yarashimye Miss Queen ingoma 2024 ndetse acanasaba iyo miryango y'abatwa kubungabunga iyo ngabire. Mutantera wa komine Gitega yasavye iyo miryango y'abatwa yahawe izo mpene ko batozikorako ngo bazigurishe canke ngo bazibage muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka, kuko uzoramuka abikoze azoca hanwa n'uburongozi bwa komine Gitega. Yaremereye kandi iyo miryango y'abatwa ko komine izobaronsa umuganga avura ivyo bitungwa kugira ngo akurikirane amagara yavyo bishobora kuguma bimeze neza. Turabakengurukiye cyane ku kigoro kadasanzwe bakoze bagatanga uburyo kugira ngo bashigikire ibikorwa vya Miss Ingoma, namwe mushoboye gushikira. Baje batuzaniye ibitungwa sivyo ivyorogwa, nagira umuntu yibaza ko batuzana akaboga ku munsi mukuru sivyo. Muri ubu rurimi nkoresha batuzaniye ibitungwa kugira ngo imiryango yacu turabe yuko yokwisununura, tubasabe yuko ata muntu n'umwe yohirahira ngo yibaze ko turi mu minsi mikuru ngo kino gitungwa bamuhaye ngo ejo ngo buca akibaga kugira yinezereze, sivyo gahemwe. Ni ibitungwa tubahaye nk'umutahe sivyo, umutahe kugira ngo turabe kwino miryango yoshobora kwisununura ngo itere imbere. Mu gico nogenda nemeye coco tuzobafasha kubera ko umugambi ari umugambi uhambaye cyane uzoteza imiryango ya hano. Jisho bagenda bembere tuzobarondera umuganga bikurikirana icerekeye imiti kuvura bino bitungwa, murazokitubaza muri komine tuzobaronsa abaganga b'ibitungwa. Haje hakurikira igikorwa cyo gushikiriza ku mugaragaro iyo miryango y'abatwa ivyo bitungwa. Mwomya ko hategekanijwe ko imiryango irenga 100 y'abatwa iba kuri uwo mutumba wa Zege izoronswa impene 3 n'uwo mugambi wa Miss Queen ingoma 2024.